mu guhitamo benshi birabagora kubera iki barabakubiboneka ashobora kubona umusore yaje akabona umengo uyu muntu nta mahera afise uyu muntu nta ntiyambara neza ariko aho ari muri kubu uravye muri kazoza ushobora kubona ingene uwo muntu azoba ari inyuma y'igihe runaka ni navyo je vyamfashije cyane nico rero dukundaniye ko twebwe twavanye kure yankunze atacu mfise yankunze ndi mvuze zero mu mufuko rero no musa abantu babonye ndiko ndamuterura abantu babonye turiko turafyina abantu babonye twabereye nibazishayo twivana nawe bareka turi muri muserebre yego nuko turi muri la trapage vraiment Yes, bakunzi ba No Fantasy TV ndabaramukije cyane aho muherereye aho mukoma dukurikirana muri shokwa kwa dukurikirana muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi canke uri mu mahanga aho uri hose turabahaye ikaze cyane turabahaye ikaze kuri No Fantasy TV ku bantu badukunda ku bantu kurikirana ibiganiro bica kuri No Repentance umwami Yesu Kristo abahezagire cyane Joseline umwami Yesu Kristo abahezagire cyane uno musi turi mu kiganiro ndi cabona ndisoko mwari mugikumbuye kandi mwari mukinyotewe abantu bagiye batwandikira ati tunyarukirize mutuzanire ikindi ariko uno musi twagarutse mu kiganiro cacu ndi cabona ndisoko hari abantu benshi cyane gifasha kandi kubaka kibakomeza mu buryo bunaburiya bivanye n'ukuntu twakira abantu batandukanye bagadupartaja intahe zabo zitandukanye ya muri kumwe na nishimwe Mbega muri kano kanya akaba ariwe mugiye gukora kino kiganiro tukaba turi kumwe n'abandi bantu hano murabizi ko ntikwana jenyene wowe rero wamaze gushika ku murongo uriko dukurikirana please nimba uza kunezerwa ugafashwa n'intahe uza kumva hano hantu uze kwisharing kugira ngo n'abandi bantu benshi bashobore kumva ibintu bigiye bitandukanye kandi bashobore gufashwa ya ndi kumwe na couple nziza cyane mumenyereye ku réseaux sociaux canke se mukunze kubona nabo sabandi ni umuryango wa Apotre Dieudonne murakoze batanguye kutwemeza ni ataye murakoze cyane ikaze cyane murakoze cyane twongere natwe turamutse abariko baradukurikirana abakunzi b'ikiganiro ndi cabona tubaha ikaze cyane ariko sino baramutsa ntararamutsa umwamikazi w'akarere ntwara okay wow murakoze cyane ego turishimye no kubana na amen ikaze cyane na murakoze gose turabashimiye ariko baradukurikirana abakunzi b'ikiganiro ndi cabona turabaramukije gose turabakunda twari tubakumbuye ariko reka turamutse umenyesha makuru mwiza ego murakoze cyane ego mumeze neza rero cyane abantu turi kumwe abantu umunezero ngira murakunze kubabona amaposte yabo abantu umunezero masaha hamake byamara ibintu biryoshe cyane turanezerewe kubakira kuri No Fantasy TV kandi kuba mwaduhaye umwanya vraiment mwakoze cyane ntushaka kubaza ingene ndyohewe kandi siko n'abantu bako dukurikirana vraiment baryohewe nimba muryohewe mubyandike muri commentaire kugira ngo dushobore kumva ko muri kumwe natwe kandi mwishimye okay muri kino kiganiro cyacu ndi cabona dukunda kuganira n'abantu batandukanye bakadupartaja ku rugendo rwabo bakatugira igiye bitandukanye uno musi rero ni musi special kuko twakiriye abantu nk'amwege okay ariko avant yuko twinjira midonido y'ikiganiro shaka mubanze mutwibwire kugira ngo dushobore kumenya beaucoup de plus kuri mwebwe bavuze Apotre Dieudonne ninde ku bantu batamuzi Apotre Dieudonne ni umwana w'Imana kubera imbere yo kwitwa intumwa y'Imana ndi umwana w'Imana kandi kuba umwana w'Imana niyo titre ya mbere yo hejuru atayindi titre nta titre mu nyisi sumba kwitwa umwana w'Imana nta mukuru w'igihugu nta pete nta mwami biza bisumba kwitwa umwana w'Imana rero king naryo ni izina ryo muri Bibiliya muri Petero wa mbere gice ca 2:9 havuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranijwe kuba abami n'abaherezi ni kuvuga ngo umukristo wese n'umwami
rero hari abantu bara badukurikirana ati kubera iki yise king kandi ni Yesu ari we mwami bo abana b'Imana bose n'abami twisunze cyo birivuga nabami kandi nabahereze aho rero nuko iryo zina ryaciye rijako hanyuma ndubatse na kino gishere mubona nubatse n'igishere mubona mfise umugore umwe n'uyu nyene nta nundi niteze dufise bana batari bake kuko dufise benshi cyane nabone buki gitigire hanyuma ndumwungere w'ishengero Tongues Generation Mega Church mu Ngagara ndakunda Imana nkakunda abantu bayo yego okay reka madame nawe atwibwire kugira ngo dushobore kumumenya ku bantu batamuzi cyane ko abantu benshi bakunda kumenya wewe ntibamenye kubijanye n'umutambukanye wawe ubwo yaratubwira byinshi bigiye bitandukanye mwitwa bande akazina kanyu wowe yabaze hinge bumva ijwi ry'inge narimetse murakoze cyane ku mazina y'uwanje ni Ingabire Giselene ariko nta mwami atagira umwamikazi nicyo gituma hariko aka Queen Giselene aho kavuye rero abatagatahura nuko bamenye yuko atamwami atagira umwamikazi kandi nta mwamikazi atagira umwami rero nitwa Ingabire Queen Giselene nta byinshi novuga ndumufasha buno mushinga nawe ego ndamurabira akavuze neza ibyo nibaza ko bikwiye ndumufasha nibaza ko nyine naremewe kuba umufasha wiwe murakoze cyane cyane n'aba bantu tugiye gukora ikiganiro cyacu uno munsi ndazi yuko benshi mubakunda kandi vraiment murakunzwe mu byumba ubwanje ngene ndababwiye vraiment ndabakunda murandyohe ingene mumeze merci kandi vraiment muramugisha kuri benshi atwara benshi cyane babigira ko bivanye n'ukuntu babona okay reka rero tuje mwidonido ry'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dushaka mutubwire ku rugendo rwanyu kuko abantu benshi bakunda kubabona bagafuza kumenya byinshi kuri mwebwe ariko bakabura ukuntu babaza cyangwa uno munsi naje kubabariza naje kubabariza nshaka mutubwire mwahuye gute mwamenyanye gute uno munsi turabona umwami n'umwamikazi ariko hari ahantu byatanguriye no dukeneye mutubwire aho mwatanguriye byagenze gute mwahuye murakoze cyane ati abantu benshi barifuza kumenya byinshi kuri twebwe ingene twamenyanye ni mu buryo bw'igitangaza uyu mwamikazi mwiza twahuye ubwa mbere ariko kiriyo twatugiye ahantu bagandaye babuze umuntu w'umupapa yari yatashe mwe musanze muzinanye ntitwari tuzinanye hanyuma jewe nagiye nk'umuvugabutumwa agiye kuremesha babuze uyu nawe yari inshuti y'abana babuze abana babuze bari inshuti y'uyu hanyuma nanje nagiye kuremesha nk'umuvugabutumwa usanga nteramisha abantu babuze ico gihe nari nkiri umusore mugabo ndi umuvugabutumwa kuvuga ubutumwa ndirimbisha abantu ndirimbo za kantike mugabo uyu duhava turamenyana yari kumwe n'abandi ndamuramutsa nca ntangura kumubwira ubutumwa nawe rero dutashe nsanga dufata direction imwe ndamubwira ubutumwa mu nyuma turahana nimero ya telefone ubutumwa buratanguye neza burya bundi ntibwari bwazi mbandanya ndamubwira ubutumwa mugabo urabona kumenga sihari urabona nk'abakobwa bose igihe cyose umuhungu akubwiye nomero biragoye kwizera ko ari ubutumwa gusa ucubona bijya bindi urabyumva turahana nimero hama mwijoro nkamwandikira message y'ijambo ry'Imana bivuge ntavyo numva akankasa umva ndamwandikiye message ngivyo bintu byawe ntavyo ushaka ico gihe yariga muri université nkamubaza mwavuye ku ishuri ngo kweri kuguma mbaza no kuvuga ngo mu bantu bangoye ndabivugiye kuri televiziyo warangoye
sinakugoye ntaguciriyemo kubera ntitwari mu bintu bimwe bontu warukijijwe sinari nkijijwe nawe yarakijijwe urumva ariko arambwira ibintu numva bitandukanye n'ivyo nzi bitandukanye n'ivyo numva rero numva umengo muri we Giselene muribuka gusenga imbere yo kuryama kandi uragorana wa muhungu we ushakike jewe umutima nariko ndabikorana wari umutima wo kugira ndamubona akijijwe kubera aho narindi abandi bose bari bakijijwe hanyuma we ndiko ndavuga ivy'ubutumwa bwiza warabona ko ari kandi abankigitangaza rero ndavuga nti je ngoma ni intego yo kumufasha gushika akijijwe no kuri no bambeshe Imana mu juru niyo cabona nta kindi cyumviro carimo kandi nawe yarabibona ikindi gihe rero bwa kabiri twasubiye kubonana bamutumiye ahantu umugenzi we yaramutumiye ahantu muri serire basanganije ndiko ndigisha serire de prière asanganije ndiko ndigisha hanyuma acararyoherwa n'ijambo ry'Imana je musuvye uwo musi yatanguye kwizera ivy'ijambo ry'Imana cane dusohotse acarambira ngo ndagomba kuzozura nkurikirana uzuranyigisha cha dutangura gushira programme rero yo kumwigisha ndamwigisha twarize presque nk'amezi atandatu ivyo bindi bintu bitarimo ndamwankadra ndamumwigisha gusenga ndamusengera wizura mpemu yera gusoma ijambo vyose yaza twandika dupanga programme gushika rero umunsi nagiye numva ndiko ndasenga Imana yabandi nari mafungo y'imisi 3 Imana kirambwira aho ngeze ahantu vya relation byavuye biziramo atwemotion dutanguye aho nizari bwaze jewe se contrairement n'abandi ntabwo ari ibintu byatanguye kuza ngo numva ntabwo kumukunda kubera icambere ivyo kwimvira kurongora vuba ntivyarimo ivyo kwimvira kugira umufiance ntivyarimo numva umenga ndi hahandi umuntu aba mu muriro w'Imana kuburyo umenga ibindi gusenga umenga ibindi ni cabona vraiment arabizi na yambu namuramutsa gutya aye yicara nko hiyo nanje turiko turiga ijambo ry'Imana yicara nk'hariya nanje nkicara nkamudikta yandika no kuvuga ngo mu bintu ashingira ntahe aravuga ati uyu muhungu yarakijijwe mu nyuma rindi mafungo je nyene tutari kumwe Imana iramubwira ngo ngiye kugukoresha ibimenyetso n'ibitangaza ngiye kuguha amavuta yo gukiza abagwayi yo kubohora abantu amavuta yihishurirwa rero ati ko inkomezi za Samusoni ziba nyinshi niko baderera baba benshi birasaba kurongora vuba ca ndavuga je nta mufiance fise ngo arahari nawe uraraba mu bantu bari poshe yawe bari nta nuwo nabona ahubwo mubona ibintu yarimwo hari abandi twaba tumaranye igihe apana ubundi ko ndigisha ngo akizwe akomere basanzwe bari mu muriro hanyuma ku mugoroba 18 twari dufitanye programme twicara hajya kuri King Star bwiza tugasangira ijambo ry'Imana tugasangira agafana Imana imaze kumbwira ngo ndaguhaye ingabire za emotion zaciye ziza rero byaramugoye kwemera cugiye yampamagara papa kubera ijambo ry'Imana ambya papa we wavangiwe ndabwira sinavangiwe ahubwo nuko nyine bujya buzombera umufasha bugi uwo munsi nyine twagiriye ko tuvugana mo yambwiye ngo ngiye kuvyiyumvira oya ahubwo we yambwiye ngo banze uvyumvire neza kuko wowe wavangi ingene yaranzi iyo sije ntigeriza arambwira ngo genda uvyumvire neza nabwo je ntavyo ngiye kwiyumvira kuko ndavyumva neza mu muhemu yanje ko c'est toi burya rero urugendo rwacu rwaciye ruhera ngaho kugera aho tugeze fiançailles nibaza ko yabaye amezi make cyane kuko ibyo twabivuganye nko mu kwa kabiri je pense mu kwindwisha turagira mariage nuko urugendo rwacu rwagenze nicyo nibagiye reka mbaje madame laba dushaka kutubwire umunsi wa mbere aza kugira ivyo bintu akubwira ati burya rero jewe si kukwigisha gusa nk'umunyeshuri wanje ndiko ndigisha ijambo ry'Imana ahubwo nshaka ubundi bucuti burenze wavyakiriye gute na cane ko wari usanzwe umuzi ko ari umukozi w'Imana afite ibyo ariko arakwigisha byari bimeze gute kuri wewe murakoze cyane ntivyari byoroshe kubera urumva ko yari sensible ibyo arimo nibyo ndimo je ntivyari bihuye rero umva maze kumubwira ibyo haba kumedita kwiyumvira nsikiye umuntu tuzoshoborana uyu muntu bintarimo je mu bishobora yarakunda akaziki kubera umva n'umukozi w'Imana sinashobora kubona imbere cyane kubera umva niho nari ngihaguruka mu bijanye n'agakiza
ariko karacamo nkiyumvira ati none gasha uyu muntu iyo bija hose bizoheraheza abaye umupasitori none gasha je nzobishobora kumenya ivyo bintu no mu gicapo canje ntivyarimo kuba umugore w'umukozi w'Imana oya nukuri ntivyasona ntivyapasa ntivyanabaho rero umva byarangoye mugabo icamfashije cyane naramwizera maze kumuraba nkabona duhuye ivyo tuvugana kuko hari umuhungu muvugana mugahura mu majambo akubwira cyangwa mu bintu ugerageje kuraba ukabona ko hariho ibindi bintu vyinyegeje inyuma ariko wewe harabaho kumutesta no kumupima kugira ngo ndabe vy'ukuri uyu muntu kwakijijwe ariko nyene cyarampimye ariko nkabona nubwo nyene umuntu ni munini ntushobora kumumenya wese ariko ngerageje kuraba aho nageza narabona ati umengo aratandukanye n'abandi maze kubona umengo arafise ikindi kintu ntari bwabone ku bandi basore reka ndamwizere rero naramwizera terema nawe mbere icabona naramwizera cyane kuburyo yampa n'ibihano ibaze guha ibihano umuntu umuntu atari umugore wawe akampa ibihano ni ukuvuga twarahura akanyigisha ijambo ry'Imana ncerewe isaha yampaye narafukama kandi ni ukuri bivuye indani mu mutima mugabo tumaze mufite iyo restri yo kurera kugira ngo ntafyinate mu vy'Imana nukuvuga tuvuganye ko ari kwiga 17h arengeje ko 5 minutes yacashika fukama urumva nta bintu byo gufyinata byarimwo ngo nta busherisheri byari bwazero kwarurera kandi none umunsi abo ndiko ndarera mu ijambo ndabafukamika kuko burya ibintu by'agakiza iyo hagiyemo agafyinyi ntushobora gukura mu ijambo ry'Imana mubarire ko narabuvuka mugabo ahubwo nanje nivyo vyampa kumwizera kuko vyampa kubona kumengo atandukanye n'abandi kandi ari seriye n'ibintu turimo kandi ari seriye n'ikintu ashaka guhagurutsa muri jewe rero vyarampa kumwizera cyane nkavuga ati basireka ndavyemere kubera mbona umengo uyu muntu biratandukanye n'abandi maze kubona ariko kubijanye n'ingene vyashe bibandanye nibazangira muraza kubimbaza hanyuma ego Queen ikintu gikunda kutugora abakobwa kenshi canke abantu bari mu bigero byo kubaka birakunze kutugora guhitamo ugasanga umuntu aronderwa n'abantu benshi ariko guhitamo uwo bazokubakana kikaba ikintu kigoye cyane bamwe ugasanga banahisemo nabi bitewe nuko barabivyo babonesha amaso ukabona ati ujya afise amafaranga ujya nawe nta mafaranga afise ujya arakijijwe ngo ujya nadakijijwe ndashobora kumuhindura kuko je naramenye Imana ni gute rero wo tubwira canke wo ushobora kubwira no kwadukurikirana ni gute umuntu ahitamwo uwo bazokubakana murakoze cyane warumbajije ati mbega ni gute umwigeme yohitamo neza ko hari gihe usanga bigoye ufise ivyo uraba canke ibintu wisunze kugira ngo uhitemo nagomba ndakubwire ko guhitamo si umuntu yihitiramo kuko wihitiyemwo biragoye kandi guhitamo si ndagara ugenda ucagura ahantu ziteretse canke si tomate ugenda ahantu ziteretse ngo ndahisemwo ngo runo ni ukubanza kumenya kwanza ico kintu ugomba uhitemo ni giki gifise akamaro akahe kije gufasha iki mu buzima bw'iwawe rero benshi barakunda kuhihendera mu guhitamwo nico gituma tubona ingo nyinshi zisambuka kubera benshi bahitamwo batarababo ikintu ca mbere nababwira coco guhitamwo no kugira Imana ya mbere mu buzima bw'iwawe akaba ari guhitiramwo mwizabiri y'ijana na 19 umurongo wa 10 harabivuga neza no gusenga Imana ikurinde guhusha uko gusenga Imana uyibwira ikurinde guhusha iraguhitiramwo ni hahandi usanga ushaka gufata decision wewe ariko ugasanga Imana iciye muri wewe igufatishije decision umukozi w'Imana ngaho yabitubwiye ko yumvise ijwi bw'Imana imubwira ati ndaguhaye rero iyo wagize Imana ya mbere mu buzima bw'iwawe iraguhitiramwo kandi Imana ihitamwo neza abantu badukurikirana abasore abigeme ico mucumve neza ko Imana iguhitiyemo kiba ciza gusumba ico wewe uhitiyemo kubera Imana ibona ibyo twe tutabona Imana iraba imbere tudashobora kubona iraba mu mutima aho tudashobora kubona rero iraraba umuntu ikavuga ati uyu ndamuhitiyemo urya
je ndabona imbere ko bizogenda neza cyane. Rero ugize imana ya mbere mu buzima bw'iwawe iragufasha guhitamwo bikagenda neza cyane. Ariko ikindi kintu novuga mu guhitamo neza kugira ngo nyene bizogende neza ibijanye n'urugo rw'iwawe ubanza kwimenya wewe. Ubanza kwimenya wewe urinde. Kubera mushobora kuja guhitamwo umuntu utarimenya. Uwo muntu ugomba uhitemwa muzobana ubuzima bwawe bwose. Biragusaba kwitonda, kwiyumvira, gusenga. Kuko uwo muntu ugomba uhitemwo kubana b'Imana bien sûr. Nta ropeshaje irimwo. Umenye ko uhisemwe ni rimwe uzobuhejeje. Ivyo ntibyo bisaba kwitonda, ugasenga Imana ikaguhitiramo kandi ukamenya wewe nibiki je nshoboye. Nushobora kuba umufasha wande, ameze gute, ashoboye iki. Umaze kwiyumvira ico kibazo mbega ivyo bintu urabishoboye. Kubera nk'akarorero nishobora kuba uri nk'umusani aririmba indirimbo z'isi hamwe ucusaba umukozi w'Imana. Ivyo ntibizokunda ko bibana. Umazoja kuririmba hariya ubundi nawe umva abantu bazohurira ntibazopfa bahuye. Birasaba rero kusenga Imana ukimenya. Tijewe Mana uko ndi uranzi. Mbega nashobora kubana n'umuntu ameze gute. Nashobora kuba umufasha w'umuntu ameze gute. Umaze kubona ibicapo hama gafata umwanya kubisengera. Ivyo bintu uzoja gufasha ukabimenya ava. Atavyuzi ukavyiga cyangwa ukavyigishwa ukabirondera. Aho bipfira ni kubera ko abantu benshi baja gufasha ibintu batazi. Bashitseyo bigaca bibagora. Bashitseyo ntavyo bazi. Aho rero usanga bigoye cyane. Ariko kandi si ivyo gusa urashobora no kubisengera Imana igwacu usanga iguhaye umuntu atandukanye n'ivyo wasengeye canke n'ivyo wewe utari wiyumvamwo. Si toujours kuvuga ngo nzoshobora gufasha oya, urashobora kubisengera usaba uw'Imana iguha ntaba ariwe Imana iguha. Muri yoka iyo bibaye gutyo uba warusanzwe uzi yuko Imana usenga ashobora kuguhitiramo gaco usanga haje wawe ndatandukanye nivyo wasavye, ariko ukagira confirmation muri we ko ari we. Ico bigusaba ni giki no kwitegura kuraba uwo muntu asanzwe ari muri kariyeri yihe. Uyu muntu aje Imana inzaniye eske nzoshobora kuba umufasha. Kubera watumbereje kubigeme, abigeme turabafasha ariko ijambo ry'Imana rivuga dufise ivyo tuja gufasha. Rero ivyo bintu uja gufasha birasaba kumenya uwo muntu ugiye gufasha uwo ari we. Mbega ivyo uzoja gufasha urabizi. Ego utabizi ugaca ubirondera kugira ngo ntuzoje kuvyigira ko benshi baza kuvyiga bagezeyo aho kuvyiga imbere. Kandi benshi bakaraba kubiboneka aho kuraba ico Imana yabazaniye. Mu guhitamo benshi birabagora kubera iki baraba kubiboneka. Ashobora kubona umusore yaje akabona umengo uyu muntu nta mahera afise, uyu muntu nta ntiyambara neza, ariko aho ari muri kubu uravye muri kazoza ushobora kubona ingene uwo muntu azoba ari inyuma y'igihe runaka. Ni navyo je vyamfashije cyane kubera sinara kubiboneka. Chogena na kanoti ngira yarasi. Oya. Nayo usana ngenda kugurira turatu twatruwa mishi. Yewe mba ndakubiboneka ntabwo twari kubana ko nabo. Je pense ko ntari bwambare nikoti yiwanje ni soneshereje. Nagura impuzu zizimbutse ubu ndari mfite ama responsabilité menshi ndi imfura nije nafashe umuryango amafaranga ntiyari kirenga. N'igihe Imana imbwiye ko nogira mariage naragize ubwoba. Babona kumenga Imana irantaye mu rudubi. Mugabo nico rero dukundaniye ko twebwe twavanye kure. Yankunze ataco mfise, yankunze ndi mvuze zero mu mufuko. Rero no musa abantu babonye ndiko ndamuterura, abantu babonye turiko turafyina, abantu babonye twabereye. Nibazishayo twivana. Noye bareka turi muri muserebre. Ego nuko turi muri rattrapage vraiment. Nico yena ariko ndavuga nturabe kubiboneka. Raba uwo muntu nyamba muhuje by'ukuri. Imana rero yamuzanye. Nukuri imbere yanyu ni heza cyane. Iyo nza kuba ndaba kubiboneka nukuri ntabwo twari kuba tubana. Nawe yaza kuraba kubiboneka ntituba tubana. Rero twafashe tubiha Imana tubishiramwe Imana turabisengera turagira confirmation yuko nyene ari twebwe dukwiye kuba umugabo n'umugore.
bica bigenda neza niyo mpamvu twagiye tuduga buke buke gushikana hatugeze kandi isaha gusa hariho n'ahandi voilà alleluia kuba dukurikirana ndiza neza na cyane ko muko murafashwa na zino nyigisho hano bifatikanye n'intahe zabo ingene bo byabagendeke Apotre aje kutubwira umutambukanyo wawe ko yahisemo neza kandi aticuza yego nukuri aticuza kuko yanatubwiye ko iyo umuntu yahisemo neza aguma abona ibyuma byikora Imana iguma bateza imbere Imana iguma yugurura imiryango y'umugisha hirya no hino ariko hari n'abantu bahitamo nabi n'iryari rero umuntu amenya ko yahisemo nabi biroroshe agiye ibintu kinyegeza urashobora kumenya ko wahisemo nabi ukiri muri fiançailles n'igihe ubimenya wamaze kugera mu rugo muri fiançailles biragoye kuko haba ari ukwinyegeza kugira ngo umenye ko wahisemo nabi muri fiançailles biragoye kuko uwo mukundanye ari inyegeza ntakwereka twose araguhisha n'uwo usohokanye aranyegeza kwarya usanga atora gutya ayi mugabo ageze mu rugo arabitabura mugira ingorane biragoye cyane kumenya muri fiançailles ko wahisemo nabi mugabo ku muntu asenga swa turabirota ku bantu basenga urabirota ariko no babwira ku bandi bantu mudasenga cyane n'abandi musenga muga ntimwumva Imana hari ibintu bikeya ushobora kubonera ko umuntu muzobana cyangwa mutazobana icambere umuntu mugitangura ibyo mutangura amahorasyo yanyu ata misi irahera akaba ariko arakujana mu busambanyi aho wahushije uyo muntu ntakunda wewe arafise ibindi bintu akunda umuntu akunyegeza ushatse kuvuga kunyegeza harimo ibintu bibiri ashobora kunyegeza imigambi yiwe cyangwa akanyegeza wewe nyene arashobora kuvuga ati wewe nta bantu nzovyereka umuntu agomba kubwira ngo tubigire ibanga akenshi abarimo amakenga kuko umuntu avuga ngo tubigire ibanga sakanyoni watoye mwibarabara uri kuranyegeza ngo ntibakabone tubigire ibanga cyangwa ugasanga igihe cyose umubajije ibyo akora n'imigambi akora arabikunyegeza no kuvuga ko wewe uri kurahendwa wahushije hanyuma ugeze mu rugo nibaza ko ibyo bintu ntunabibabwira kubera yuko nta ropeshaje ku bana b'Imana ariko mu bantu babizi amezi 3 ya mbere hoje kugira mariage uba wamaze kumenya ko wahushije ingene reagisa uwo mubakanye ingene yifata yashavuye ingene ufite urugo mu mezi 3 umuntu aba yamaze kumenya ati nakubise squatter hari abantu bibwira ko umuntu mukundanye igihe kirekire nko muri fiançailles mukagira fiançailles y'imyaka 5 uba wamumenye de plus mbega ikinyoma twe twakundanye amezi angahe 6 7 twatugize mariage bijya bintu sivyo ahubwo bizana kumenyerana hanyuma bakaca batangura kugwa mu caha hanyuma muguye mu caha Imana icivamwe niho rero benshi barabisozera abantu bakundanye imyaka myinshi kenshi ntibabana kubera yuko Imana bayirukanye bakiri muri fiançailles usanga mwamenyeranye naho ba wihangana gute abana jewe naho nasenga urumva ko nshingira intahe iyo tuza kubandanya imyaka 5 nayo gusanga nanyereye kuko urumva muramenyerana muba bagenzi mugasigara mumenyerana no musi mutangura ari yambi eje kaba ntaba ari yambi do please hanyuma mugasozera mwaguye mu caha hanyuma muguye mu caha ubwa mbere biragoye kubihagarika mumaze rero kubandanya Imana icivamo Imana ntishigikira relation yatanguye gutyo ntibabubakiye kuri Kristo naho rero niyo bishitse bakabana Imana bayirukanye kera birasaba ibindi bikorwa byinshi baza gukora biza gutuma bagarukana presence y'Imana ukubaho kw'Imana mu rugo rwabo rero fiançailles ndende jewe nka jewe no bakonseye yuko ukabura umusore nturenze fiançailles imyaka 2 kiretse akabshize ko kiretse mukundanye umwe ari hanze uwundi ari ino la umwe ari mu kindi gihugu undi mu kindi gihugu aho bizobagorana ko mugeragezanye aho naho bisaba kwizerana cyane nubwizigirwa budasanzwe kuko umuntu yari ntimubonana umunsi umubona save the date nukwizera kudasanzwe gukundana n'umuntu utabona rero jewe kubganje novuga ko imyaka 2 kumanuka irakwiye kugira ngo fiançailles ijane kuri mariage mugabo guhera ku myaka 3 kuduga haba kamenyera je nari maze kubona abantu bakubitana umuhungu agakubita umukobwa kandi batarabana baramenyeranye nka umengana umugore n'umugabo so fiançailles ndende
burya isozera kenshi mufisa nico gituma tubona abantu biyahura yakundanye n'umuntu imyaka 5 yahevye abantu 5 muri iyo myaka 5 baza kumusaba ngo bakundane akanka kubera afise uwo yizeye hama kuma kugira gatana akaca hebwa no kuvuga ngo uyo muntu usanga yakoroze kinini 8 kubera muri hariho experience bagiraniye muri iyo myaka nabandi yataye rero ndabakonseya ko umuntu aje kukubaza mubaze mariage ni ryari kandi muhiye kuvugisha ukuri mwe abasore mwe apana kuvuga ngo mu myaka 2 ndabibona kandi ubona ko no mu myaka 8 bizuba bitaraba kugira gusa ntaguci abafise intego afise objectif abafise objectif rero tuvugisha nyukuri umukobwa umuhungu araza hakudendeka kandi ahandi ko mbwira abahungu rero ngo ndabona ngo mu myaka 2 ngo kizoba cakemutse ngo mariage nawe urabizi ko no mu myaka 6 utazobora naronka wowe uri farawo uri kuragumiza abisirayeli muri Egiputa bare kuri bigiye haleluya so nivyo hanini fiancaille yoba myaka 2 kumanuka okay hari abantu bakunze kubabona ku makazo sosio canke bakunda kubabona ku mapost atandukanye bakabona ko urugo rwanyu ari umunezero muhora mwishimye ndetse ko muri no muba bugeti mu bakozi y'Imana bapostinga abagore babo cyane benshi usanga amushize ko ari rimwe cyangwa ku mapaje yabo cyane ugasanga ntigera na jako apene kuri stade haja kwijambo ry'Imana haja kwijambo ry'Imana kuri page kuri statut akaba ari hamushira ko gusa kuri telefone ariko bakunze kuvuga ngo nta byamazera hari ababona bakabona ko umenga misosi yama ariko ni gutwenga gusa no kugira iki ariko kandi je iyo ndavyimviriye nkunda kwiyumvira ko ujya mugana abarundi bavuga ngo ntazibana zitakubana amahembe hamwe yamwingira siwo kuko hari abantu ushobora kubona ukavuga ati vraiment aba bantu ukavuga ngo ntazibana zitakubana amahembe abantu ntibigera bakubana amahembe vraiment ntibigera bakubana amahembe ariko dushaka utubwire mwege biba bimeze gute birabishika umwe agashavurira uwundi canke of course yes ujya mugani niwo ntazibana zidakumana amahembe amwe noja kuri televiziyo nkabesha ko tutarashwana sinoba ndi umukozi w'Imana nta bantu babaho myaka 8 atakano bapfuye umutuma mupfa kumwe yakubise umwana ubundi atashaka ko amukubita niba ivyo mupfa ntibibura bituma tutundu tozo twe gusa twahagaze ku ijambo rivuga ngo ni mwaraka ntibibakoresha icaha kandi izuba ntirikarenge mukiratse iryo ni ijambo ry'Imana iryo twararikoreye ko twize cyo bitagusabana imbabazi twize cyo bita kwihanganiranira ibisigaye nta nzibiri kirasha kuko ijya ngingo yo gushirana ku mastati nuko page yiwe batarayikurikirana nawe nyene anyamizako afise page yiwe mugiye kuraba kuri Facebook ne kwinjije anyamizako na so kugira ngo duterana amashugo jewe ubwanje ni decision nihaye ndafise impamvu turafise abagore aho abagabo aho hanze badapibiriye abagore babo mugabo afise abahabara mwibanga uravyumva umunsi no hagarika kumupibiriya niwo munsi je no banteye amakenga ndavuga impamvu hajya nubahutse kwama nshira ko umugore wanje ni kubera nzi ko atamuntu yo kubahuka kuza muri commentaire ngo agire icanyagiriza ntaca afise anyagiriza iki uravyumva abandi nabo baratinya kubashirako ku mpamvu ziba zitandukanye no bavuga ati nkamushirako ufise aba ex majana 3 bose baca baza ati we hariho n'uwundi ari pembeni uravyumva haro nzoba mbabaje uravyumva ariko kandi sinovuga ngo bose babireka kubera bafise aba ex hari undi muntu usanga atari muri kamere merekiwe anyegeza ivyo mu nzu twebwe dutandukanye n'abandi gute twebwe turabarongozi burya abarongozi bakwiye kurongoza uburorero hariho abantu baturi inyuma batwigirako jewe nakuze mbona ata munsi n'umuntu arinze ngira mariage ntabonye papa atamitse mama ku meza nta munsi n'umwe nari bwabone papa haye yambi mama kuvuga ngo barashobora kumara iminsi muze hari masengesho no bita na sheri sheri muze ewe ntuze weya mutama wanje jewe banyitagira wumva muze hamagaye ngo mama giru wingu ico ngutuma urumva nivyo twakuze tubona ariko barubatse Imana ibahezagira mugabo rero tugiye kuraba ivyakera sivyo vyubu vyakera sivyo vyubu harabiterambere haraba ibintu bitandukanye rero nitwoca tuza turabanyegeza nkuko abavyeyi bacu babanyegeza abavyeyi bacu nta WhatsApp bakoresha nta telefone bakoresha rero numva nibwira yuko kijya n'ikintu twahisemo twebwe cyo kuvomera urukundo rwacu
ndi fier nawe ndakubwiza ukuri n'ubu ndi mu kiganiro nkubise gutya nkaraba amaguru nca numva mpezagiwe afite amaguru meza ndi fier nawe uravyumva haleluya ndi fier nawe sindamunyegeza nta wundi niteze Imana ikidutije ubuzima akaba gihari niwe tuzoba turi kumwe reka yece mbaza DJ nawe atubwire igihe uri kurabona umugabo wawe ari fier ya wewe ukaraba ingene gupostinga ukaraba abantu ingene bandika amakomante ingene bakayajisa bifuza urugo rwanavuga ati cuma nanje nkagira urugo nk'ugwanye hari umugabo basi ankunda akabinyereka ari umuntu agukunda akabikubwira mu gitanda cyangwa akabikubwira muri saro akabwira ati burya reje vraiment ndagukunda uteye neza urandyohera amajambo y'urukundo akakubwira atovyereka abantu uvyakira gute ndabyakira neza cyane kubera ni byo gushima ariko icambere campimbaza Imana kuko Imana mu kurema abantu irema abantu bari ubwoko bumwe mbwa batandukanye rero kubona Imana yamuhaye uwo mutima umeze gutyo udafise abantu benshi udafise n'abakozi b'Imana benshi cyangwa abantu batandukanye nivyo gushimira Imana ubwa mbere hama uje gushimira Imana ukabisengera kugira ngo bigume koko si ibintu vyoroshe iyo bimeze gutyo hari ababiha insiguro zitandukanye hari abiha ishusho zitandukanye mugabo wewe ubwawe uburi kurabikorerwa ubuzi impamvu bikorerwa kandi ugashimira Imana bikaguha nawe kumva ukunzwe hage nta muntu numwe atamezerwa kumva kunzwe oya kumva ukunzwe naho ugera mu kibazo naho uba muri situation itameze neza biraguha icizere ko hari umuntu agukunda hari umuntu muri kumwe hari umuntu akwemanga hari umuntu akwemera hari umuntu atakunyegeza ibyo naho satani yohaguruka akazi imbere yawe ukamubona ufise umuntu mubanye gutyo nukuri byose bihagurukira kunesha kubera ubuzi neza ko utari wenyene ubuzi ko umuntu agukunda akwitayeho kandi akwemera biguha rero gutumbereza akazoza kawe no kuba mu gikorwa cawe Imana yaguhaye wumva unezerewe kandi utuje Apotre kuma post ukunda kugira ko ndagupostinga cyane umugore wawe siyo kandi ni byiza cyane n'abagabo bakadukurikirana canke abakozi bakadukurikirana mwemanga umushire hanze nta kibazo ntaco bitwaye kuko ubu mukunda sivyo dushaka kutubwire hari abagenda bandika amakomante bakabishima bakavyaprecier ariko n'abandi usanga sinzi ko bari amajaruzi canke iki usanga bataba babinezererewe uhora uvyakira gute ndazi icambere je ndumuridere umuridere ntacibwa intege n'ivyo abantu bariko baravuga arabandanya gushika iyerekwa afise kuko ndafise indoto yo kubona ingo zimeze neza uno musi 60% y'ingo zisambuka ni z'abakirisu rero zimaze kubiza abakirisu je nkaba ndi umukozi w'Imana ndafise igikorwa cyo kugwana kugeza mbonye ingo zimeze neza nico gituma umuntu yanditse commentaire ndatwenga hari abantu bandika ama commentaire aho urahaze wazoguhinduka udu commentaire mpora nkwenga bo bibaza ko nshavura duhora dutwenga urazi ko ni foto dushobora gushirako twicarana n'uyu tukabivugana aturi tugomba dushire kwi hama tugomba cyo dufata gatebe twicara turasoma commentaire turabikumbura ahubwo kuko cubona ivyiyumviro biri mu bantu icambere hari abari desi numva ubo uteruye umugore hama hakaba ari umugabo ategera aterura umugore ategeza gutuka muri commentaire uteruye umugore hakaba ari umugore atarigera aterurwa kuva amaze imyaka 30 yubatse atamusi numwe araterurwa kuruborofa ngaho sha ubwo no gufina izo commentaire ntizobura kure gusa ico turaba abaryo abantu banditse ajya ama commentaire mwijoro ndabasengera hajya amazina ndayasigarana uyu muntu yarinze yandika ku commentaire rubi rw'ibitutsi nkibi urugo rwiwe n'igihe no rero je ndabipostinga kugira ndonka devoir yabo sengera hari umuntu agukubita urutusa kibaza ati ndamuhashije natwe turi mwiyerekwa ryacu turi mu kazi dutegerezwa kubafasha byanka bikunda rero ikintera intege nibaza kwa ari ikintu wari guhavumbaza ikintera intege gica gituma ndabibandanya ni abagaruka gushinga intahe bana hari abadutuka n'abaprecier n'abagaruka reko turondera bavuga ati nukuri mukozi w'Imana nk'ubu hari umukoroneri ya telefone sindamuvuga izina arambwira ati Apotre jewe ntunzi ndi koroneri naka urugo rwanje ruhagaze kubera experience y'amajambo wagiye urandika nagiye ndasoma
ati ikintu ca mbere nakwigiye ko gutanga ikado ati ubu ndahitana kado nkahereza umugore wanje ati kandi urugo rwanje burura amahoro ubundi muntu aranyandikira ati genda umukozi w'Imana ati iyi commentaire ntuyipibriye ariko nagomba ndakubwire ngo urugo rwanje rwagira rusambuke nanaguwe n'akantu nasomye watwigishije kavuga ngo gusengera hamwe mufatanya amaboko ati naciye ntahanza ndafata umugore wanje mwijiro tugafatana amaboko tugasenga urugo rwacu buna amahoro n'umunezero donc ugasanga urugo rwagiye mu buryohe rero abo baradutera intege uronse abantu nka 10 bagutelefona ati urugo rwanje ruhagaze kubera wewe twarabigiye ko wo biheba gute agucomba wo bandane kugira ngo bafasha n'abandi rero turatera intege abantu bahora batwandikira ama commentaire badutuka nukuri biraturyohera ahubwo mbere yo mutavyanditse numva mbabaye ndavuga mbe basha abantu bose barakize rero mubandanye hanyuma abandi nabo bifasha ntimugire ubwoba bwo gushingira intahe Kristo ntimugire ubwoba bwo kwemanga ingo zanyu urugo ni buryo hazi yuko ingo mwubakanye muri babiri umugabo ashobora kuzotuma buri juru cyangwa umugabo agatuma buri juru ego hari n'umuntu yaramukoze Imana yabyikije avuga ati hari n'abantu umugore ashitse mu ijuru Imana izomaza umugabo wiwe cyangwa umugabo ashitse mu ijuru Imana izomaza ati wa mugore wawe arashobora kumvuruga gushikaho nta kazi by'agakiza nanje ndashobora kumuvuruga gushika haca b'umupagani byumvikana ngo twamaze kuba babiri mfise igikorwa cyo kugwana intambara kugira tuzojane mu ijuru aribuze ntazoba ari jewe impamvu nico gituma ivyingo atari ibintu byo gushira ku ruhande kuko abantu bavuga ngo ivyo nibindaba ngo je shaka kwigira mu ijuru uwo muntu mubanye mu nzira ashobora kubera igitsitaza cyangwa ukamubera igitsitaza nico gituma atari ibintu mukwiye kwirengagiza ni ibintu byo gufata mu minwe kwiga no guteramira reka mbaze Gislaine ubuzima bwo kuba mama pastor ubona gute umeze gute muraryoshe hari n'ikibazo gikomeye yego sha rakunza kohereje ko niko keza ati ibintu bikomeye cyane icyo kibazo barakunda kucibagira mbere ugasanga abakobwa benshi batubona canke babona abandi ba mama pastor bakifuza kuba nkabo ariko nica kindi naherako banza kumenya ivyo no kurasaba ivyo ari byo benshi bibaza ngo n'umunyenga my friend reka mvuge ngo bimenya ababirimwo kubera utabirimwo nyine ntavyo bimenya ariko nta munyenga urimo kubera iki ni gikorwa kandi kiremye bandugu abakobwa benshi bakunze kwifuza abapastor ego sha babanye twicaye umunyenga muri kumwe uramenyekanye kubera izina ryiwe niki kandi ubona umenga abapastor ntazokugora azokwambara intama bimeze gute none niyo mpamvu benshi bibagora niyo mpamvu usanga hariho n'amadivorce menshi mu bakozi b'Imana kubera ivyo baba bibaza bashitse wese ivyo babona kubera biratandukanye cyane icambere n'umuhamagaro ugiye kuba umufasha w'umukozi w'Imana nawe uca umukozi w'Imana none urabishoboye ivyo bintu rero uvyisanzemo bigusaba igikorwa gikomeye cyane hariho ubwoko bubiri hariho ababijamwo ari umuhamagaro arico baremewe n'abandi bavyisangamo uko nyene abo bantu rero baratandukanye kubera umwe agiye mu vyazi aba yaravyiteguriye ariko ubikokeye nuko nyene atazi ivyagiye mu biramugora cyane rero nta munyenga urimo ni igikorwa kinini gisaba amasengesho menshi bisaba kuzomusipota kubigira umwanya munini nshitsenevye wihangana ni igikorwa c'imitwaro imidasanzwe kubera iki reka ndagasigura ntibaze ngo nubwo bibaza ngo biragoye oya ntabwo bibishe iyo birimo ubikunze ubinezererewe bumva ko ari ibyawe ni ukuri biraryoshe cyane biraryoshe kubera ibintu byose by'ububizi abakobwa babyifuza ni ukuri babizi n'ababizi biraryoshe mu gihe ari umuhamagaro wawe biraryoshe mu gihe ubikunda biraryoshe mu gihe ubisengera ariko uzozi neza ko ibintu ujyemo bitoroshe bigusaba gusenga cyane bigusaba kwikorera imitwaro bigusaba kwihangana kugira umutima wagutse kandi uzozi ko si ibikorwa bibiri igikorwa cy'urugo rwawe n'igikorwa cy'isengero si rero nk'abandi batandukanye oya wowe ngambo kurabisengera uzozi yuko ibijyanye n'urugo uzobikora neza kandi ibijyanye n'ishengero ukabikora neza
yego ukiraho nyine hari abakozi b'Imana usanga bitaho cyane gusenga bakibagirwa ko afite umuryango afite uwundi muntu amukeneye muhira kuri wowe bimeze gutya ariko arareka gutaka leta naho nyine byapfiriye kuri benshi ariko je bimeze neza niyo mpamvu umuntu atanga icyo afise nawe bigiye kubera ndi ngaha oya simbere kubera ndi ngaha umuntu atanga icyo afise rero wewe arazi nyene abimanaginga byose ca amenta arazi ko afise umuryango arazi ko afise ishengero arafise umwanya w'umuryango arafise umwanya w'ishengero turafise iminsi yacu batazana kutugora apana ko tutabishaka oya turafise umwanya natwe tuba tubakeneye rero arapanga iminsi akamenya ati uno munsi nta n'ikindi kinjiramo ni umuryango wanje umugore n'abana tunjoyinge dutembere tuganire hama tukaba tuzi yuko hari iminsi mukuri tutamugora tuba tuzi nyine ko hari ibyo arimo yego Apotre dushaka ugire nk'inyigisho nkeya uhaye abantu ko dukurikirana ingo nyinshi zo mu kiganiro hari ibintu byinshi cyane bimaze iminsi byibonekeza ikintu twita ikiza ikavuga uko cyitwa divorce abantu bubakanye abantu basezeranye imbere y'Imana ndetse ugasanga ziriko ziba no mu bantu bakijijwe ukimvira none biriko bigenda gute habuze iki habaye iki niki kimubwira barakadukurikirana aho kijyanye na divorce ko nubaha Imana babihereza Imana kubera mu myaka mike maze mu gikorwa c'Imana nasanze atamuhinga w'urugo wo kwikora mu gikiriza akavuga ngo je ndashoboye ejo ruramushira hasi urugo ni Imana ariko kandi hambavuye kubiha Imana hari n'ababiha Imana nabo bakaca bikuramwo donc bakibagira ko nabo hari ico botegerezwa gukontribuwa nko kuba hafi umuryango nko kugira evaluation ikiganiro nko gusabana imbabazi guharira abanshi bisamburwa no kuguma bazura ivyahise barapfuye ibi barasabana imbabazi mugabo haje ibindi baca bazurana vya bindi donc mukorera ikintu cyitwa gusaba imbabazi mukorera ikintu cyitwa guharira mukorera ikintu cyitwa kwihanganiranira mukorere ku kintu cyitwa kuganira icanyuma ca gatanu gusengera hamwe ibisigaye Imana ikibubakira yego ariko mutibagiye kuvomera navyo kuko benshi ingo zapfuye mu kutavomera urukundo baravomera uriko uradukurikirana nta musi muratanira igisugutu umugore wawe canke umugabo wawe aka gift na Jonas nari kuri kamera uze gutahana agasuguti kuvuga ngo ugahitanisha urugo wamuye ubona haba bari ngaho kagasokora ugahereza umubakanye utashe kwandika amakete twebwe n'ubwo buzima butugize aha harinjira mu cyumba gasanga nashize ku kete nanditse n'amaboko apana ama message iterambere ryaratwishiye ibintu byinshi urumva kwandika ikete nawe bataye umunsi umwe ari umunsi natashe sanga amakete 3 rimwe aho ku muryango irindi muri saro ku meza nk'amafunguro irindi mu cyumba iryo muri saro byari ryo kushimira ingene nkora igikorwa c'Imana iyo ku muryango ujye muri saro ryo kushimira ingene nitaho umuryango serugo ujye mu cyumba umugabo hariho umukozi w'Imana hariho serugo hariho n'umugabo amakete aherekejwe n'udukado duto barabihevye cyo gutwenza abafise abahabara baguma babaha amakado bagitunganye babaha amakado mugeze mu rugo ni gutyo gaherezika ibiresi ku bagabo gusa n'abagore haravuga ngo je nta mahera mfise uwo tumugavura umukado kiwiwe batumubwira akoje tuyakuye abicagiye bambwira ngo ramakara naragabanije bikamo 5 mugabo apana kugavura ujana mu bindi ikado yibure ishati soksi hari abagabo batazi isutiye y'umugore yambara nimero ikirato umugore yambara nimero utumuyipima gucyaye haleluya kayipimisha ukuboko wagenda muri village market umusutiye ingana guca ivyo rero byitwa kuvomera urukundo ukoresha amakado nivyo abakirisu bahevye ngo nivya satani reka shareka
reka bavyita ibikorwa ntibagirana ibikorwa ntibagirana niyo muba mwashwaye cyangwa mukagira utwo dupfa hari ibintu kwibutsa ndafise akantu nabutse mukete yenda dusomye vraiment naho ishavuye wajyaduze ucumenga barisutsemo amazi voilà nibaza ko ari iyo mpanuro noba abakucyengera bavyumvise muvomerere urugwani please muvomerere just ndubaka ariko ngira mwana nawe uri kuravyumva ariko ibada byumva okay Gisene ni keki umugabo wawe ahora gukorera wibaze neza ko abandi bagore bataronka abandi bagore bari hanze aranterura arankunda akabinyereka ibyo aribyo mbere aragukunda akabinyereka ego aranterura akankunda kandi aramuha amafaranga y'amana amafaranga vraiment amuvuga ati vraiment ndakunze ego n'udukado twinshi okay murakoze cyane ako sinogera ntaho bajije kino kibazo ni kiye kintu mu rugo rwanyu mwagize nk'umushinge n'ikintu mwagize nka fondation evaluation wabonyesha ko ndayitoye turaheze twebwe urugo rwacu rwubakiye ku kintu nyamukuru inkingi yitwa evaluation nyene tuyikora rimwe mu kwezi turafise umunsi wo kwicara tukarabira hamwe ibyagenze neza n'ibyagenze nabi tukarabira hamwe rimwe mu kwezi ubwo turagenda tukicara ahantu hamubaza ati nigikona no kusura mugabo banza gushima benshi evaluation bayikora nabi twaririnze kuvugira amakosa zishobora gutanje mvuga ngo ibi nibi ntashobora kubona ikintu gacambira uratahasha tuba tuzi umunsi urajegeranya ukabishira hamwe arasega kayandikamo ibyo azombwira nzokoshora ndasega kayandikamo ibyo ndamubwira kosora uwo munsi ugeze turaja ahantu tugasangira hama tukavugana hamwe ndagushimiye ukundi kwezi turakumaze ndagushimiye ibi nibi hama mbwira rero n'igikino kosora n'igikino kongereza n'igikino gabanya nawe nyine uko nyine tuva amakosa tuyahejeje hama tugatangura urugo buri kwezi dutangura bushasha ivya kera twabifuse hama tugatangura bushasha niwe mushinge w'urugo rwa nicyo kintu maze kubona ko kitwubakiye yes okay voilà abakadukurikiranira mu bintu bigiye bitandukanye kuri Apotre Dieudonne n'umufasha wiwe ndazi ko hari ibibazo byinshi ngira mumvise kandi ko umwana anezerewe wose urugo rumwe mu ngo nyinshi ariko bubatse neza kandi bafite byinshi bo kwigisha izindi ngo bo kwigisha urwaruka kugira ngo dushobore kubaho twarahisemo neza canke tukamenya ingene twubaka ingo zacu rero ndabashimire cyane murakoze cyane twongera gushimira namwe mwatwizeye mukizera ko hari icyo twushikiriza abantu Imana ibahezagire turabashimiye cyane mwatwimviriye ko muri benshi yego bahari ariko kuba mwadutumbereye ni byiza kandi biraryoshe turashimira uburongozi bwa Nuri Painters n'Ive TV turashimira n'abandi bahora bandika amakomantere yo gutukana turabashimiye cyane barashobora kuzobamwo bakandika ibintu bitaba turabyiteguriye twavuze turabyiteguriye cyane kandi nyene umwami bakomeze ariko nyene abahe kumenya ukuri no gutahura yego turabashimiye cyane rero natwe kuba mwatwemereye mukaduha ikiganiro merci beaucoup amen nshimiye namwe mwege mwese murako muradukurikirana mwege mwafasha akanya mukadukurikirana mugakurikirana ikiganiro cacu kuva kigitangura gushika ubu kirangiye merci beaucoup ku bantu mwagize ama partage abantu mwanditse mu commentaire abantu mwashare n'inzano hagiye hatandukanye umwami Yesu Kristo abahezagiye cyane ko bari kumva gusa intaye y'abantu bene data ahubwo ibafashe ibakomeze nimbura umupapa ufise urugo nimbura umumama ufise urugo umenye ukuntu ushobora kubana neza n'uwo mwubakanye ukuntu woshobora kubaka urugo rwawe nimba uri nkumi cyangwa uri umusore wo kuradukurikirana ndizeye neza ntaceceranya ko wumvise uburyo ushobora guhitamwo uwo muzokubakana uburyo ushobora guhitamwo umuntu wawe by'ukuri mushobora kubandanyana urugendo merci beaucoup rero ku bantu mwadukurikiranye ku bantu mukunda ibiganiro bica kumonisha kure yacu ku bantu bakunda ikiganiro ndicabona ku bantu mudukunda abantu mudukurikirana abantu iyo dupostinze baza birukiye kukiraba murakoze cyane turabakunda
kandi vraiment turabakunda cyane muri abantu b'umugisha muri abantu b'agaciro ku buzima bwacu merci beaucoup mwandanye mugira ibihe byiza muri kumwe na Nishimwe Nebehaka merci beaucoup